So ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, mabibi na mabwana, nongeye kubaha ikaze ni karibu mu kuri Nuje Entertainment. Nongeye kubaha ikaze ni karibu kwigana turashoboye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ku bayisilamu bose bariko baradukurikirana hano muri bino biganiro. Twamaze kuba twinjira mu kwezi kweranda kwa Ramadhani neza na neza. Bize bigene neza cyane, afise akazi ni gukora, nta kwicara ngo ni kubera ufunze. Birazwi. Yesre nuko bimeze. Dazi neza na neza mwari munkumbuye natwe dukumburanye, ariko twamaze kuba tunagaruka neza na neza mu kiganiro cacu. Fise menshi ariko aravugwa kuri bano baririmbyi mumaze kubona kuri screen, ni inkuru iri kiracacana henshi, ariko benshi mukeneye kumenya ubusesanguro bwiza. Mwabonye ba Sabi, mwabonye ba B-Face on the floor, mwabonye ba Monia Flair, mwabonye ba Mukombozi, mwabonye hamwe na ba Monia Flair na ba MB Data, na bamwe n'ibindi baraye bakoze ibikorwa bidasanzwe, baraye bagiye hamwe kugira bakogira igikorwa kidasanzwe cyo gufacita son excellence ku ntambwe canke yarateye cyane ku gihugu, intambwe yaraye gite. So c'est vous confortablement et c'est pas Voilà, ariko nk'uberije kubivuga, ni iki gikorwa kidasanzwe neza na neza cakozwe n'abantu baririmbyi bakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi. Atugerageje kuraba nka B-Face on the floor, Mukombozi, aba ba Monia Flair, ba MB Data, haca yongera ko nundi muririmbyi adasanzwe Sabi Satura Amabaf. So kino gikorwa ni gikorwa navuga ngo cyo gufacita son excellence, ariko ibi bintu bigize igihe abaririmbyi bamwe bariko babisabwa n'aba influencer. Mwahora mubibona muvuga ati mwebwe ibikorwa vy'igihugu uzagusanga muri kinyume navyo, muzagusanga mutariko muragira ku bikorwa vy'igihugu. Ama campaign y'igihugu bisaba ko muzamura yitabira, canke se igihugu naco kibone ko mushigikiye, hama namwe hageze ko bashigikira babashigikire batitangiye itama. Igikorwa ca mbere twatanguye kubona cyari cyahuriyemo B-Face on the floor, gihuramo Monia Flair, gihuriramwo Mukombozi, gihuriramwo na MB Data. Ico gikorwa cyane naco nyene cyari cyo gufacita son excellence monsieur le président Général-Major Evariste Ndayishimiye ku ntambwe novuga igihugu cyaraye giteye muri Afrika. Ni ntambwe nziza, iki kintu buri umurundi wese akwiye gucishimira, kubera ko ni rya mbere bibaye, kandi ko bibaye no ku mwanya mwiza. Ni cerekana ko igihugu kiko gitera kije imbere, ni cerekana ko igihugu kiko gitera kije imbere, kiriko gitera imbere ku muvuduko udasanzwe. Ino musi namwe baririmbyi bashobora kujana bakavuga ati reka dukora ikintu cyo gufacita son excellence. Ni ikintu gikomeye cyane, ikintu ciza, kiraza kuba kigira gute, kiraza kuba gitera intege n'abajya abantu bari muri gouvernement baze barashigikira igikorwa cy'abaririmbyi, cyo barashigikira industry musically du Burundi, kubera ko ino musi benshi bahora bavuga ati dukeneye ibibanza binini byo gukoreramwe amasho, cyane tuba dukeneye ibibanza binini bindi byo gukoreramwe umuziki, cyangwa se mu ntumbero yo korohereza abaririmbyi, cyangwa se dukeneye monetization ku baririmbyi kugira ngo boroherwe mu bikorwa basanzwe bakora. Dukeneye ibi nibi kugira ngo umuririmbyi agire iteka n'ijambo mu gihugu. Tuba dukeneye ko igihugu kidushigikira dusose mu competition nkuko vyari bigize iminsi bivugwa. Aha rero niho bihera abantu b'Imana, kuki igihugu uri kuracereka ko nawe uri kiri inyuma, nawe kirakwereka kuri inyuma. So rero aba bajama ni kuba felicita nabo, kuko bakoze igikorwa kidasanzwe. Igituma bitiyumviye bose bikiyumvira abantu baririmbyi nuko babona ko cyari gikenewe. So ni ikintu ciza cyane. Twara tubibona abaririmbyi bashobora gukorana nk'uko, ahubwo ari ikibazo cyabaye, ari ingwara zateye nini na nini, cyangwa se ugasanga ni ibibazo vyabaye bashaka kuja hamwe kugira ngo baririmbe babiraye ko bikemuka. Ariko ubu nitwo turirimba kubera ibibazo, ntibariko baririmba kubera ibibazo, ahubwo bariko baririmba kubera intambwe igihugu cateye, bariko baririmba bivanye novuga ngo ni intambwe igihugu cateye, bariko baririmba bishimiriza. Ntituzokwama tuja hamwe turirimba ngo ni kubera ibibazo. Ubundi iyo niyo hore y'umuririmbyi, namba ari mu kibazo aseruke, namba ari mu munezero aseruke, ubundi niyo hore y'umuririmbyi bro.
Ino musi umuririmbyi ashobora kuja ahantu abantu bababaye akaririmba abantu bakanezerwa. Ino musi umuririmbyi ashobora kuja ahantu bimeze ukunuko agahindura situation. Nico gituma ubona abaririmvyi kubera ko baba bafise visibility igera kure, influence irenze, baba bafise ijwi rigera kure. Niyo mpamvu uza gusanga neza na neza gushigikira igikorwa cy'igihugu biriza no kuba biriko birapushinga igihugu kimenyekana mu makungu. Par exemple ukoze indirimbo nk'iyi ibakoze uciye ukora video ushizemwo ibibanza vy'iratiyo, les sites touristiques du Burundi, biraza gutuma abantu benshi babona turonka ingenzi nyinshi, babona igihugu cy'u Burundi uko kimeze cifashe neza na neza, biratuma neza na neza igihugu kitera imbere ku wundi muvuduko udasa, kubera ko igihugu ubu nigikeneye abantu bigikina abajene kugira ngo bagifise inguvu bafise influence neza cyangwa bafise ubumenyi buri moderne ubumenyi bwanya buri ajour, nibwo ubu bakene kugira ngo ibintu byose bishobora kuja kura. Baririmbyi guronka service muri leta ugasanga biragoye, ariko iyi niyo ntango yo kugira ngo utuntu tumwe uzosanga bariko barorohereza iki nika baririmbyi ugasanga bafise iteka n'ijambo. No musi umuririmbyi ashobora kuja muri gusaba service runaka ugasanga ariko afatwa nabi, kubera ko iyo ikintu novuga ngo cyo gukomeza ikintu cyo kugira ngo umuririmbyi aba afise agaciro karenze nico kitaraba. Kuko ino musi arashobora kuja nko muri bank cyangwa service runaka akaja gusaba service basanga ariko afatwa fo ngo iki niki, uvuze ukazumva ngo uriko wishwaza ibi, urumva biba bigoye. Ico rero nico tuba dukeneye, umuririmbyi agira iteka n'ijambo avuga ati je ndi umuririmbyi ni mu ruhara rwanje, nawe uri icuri mu ruhara rwawe. Yes rero nuko bimeze, ariko ndakwibutsa ushaka kwamamaza ntando Jonathan muri Nuje Entertainment twabigufashamo. Yari Jamoro for the MC Voice of the Money, Mac Masterpiece Keeper, Motivation Champion, Ntore Todre. Namutara kora subscribe kuri Nuje Entertainment ikore tuzaduhura mu bindi biganiro by'umuziki n'abanyamuziki hano kuri Nuje Entertainment. Mwakoze kudukurikirana, mwakoze kubana natwe muri kino kiganiro, tuzadusubire mu bindi biganiro cyane kuri Nuje Entertainment. Hasta la vista.